bakunzi ba BInfo nongeye ko ramutse ndabaha nikaze makino gano cacu cuno mugoroba turacari igekerezo ya 2025 kwezi k'umunani umwaka w'2025 nongere ndamutse cyane abadukurikirana bose baherereye yabari ngaha mu Burundi canke abari hanze y'igihugu bumve yuko turamutse ndetse tunabahe nikaze makino gano cacu cuno mugoroba nko mubibona kumwe n'umusanguzi ibubafu bwanje mu kiganiro cacu cuno mugoroba bwa musanguzi nongeye kukuramutsa ndazi twirirwanye ubeze neza nta jishine ndakubaza by the way. Yes, urakoze cyane bwana journaliste nanje ndakuramukije. Merci. Reka ndamutse abadukurikirana aho bari hose ndizera ko bari impore. Ego. Iki ni kiganiro barindiriye cyane gose bwana journaliste. Cyane gose. Kiganiro barindiriye cyane gose. Reka nkoresha imvugo twikore mu gahogo. Tubasesangure bimwe n'ibindi. Ego. Ubwo amasaha ageze kure twamaze kuruha. Ariko ndizera ko message iza kuba transmis. Ego. Kandi bamwe n'abandi baza gutahura neza ido nido y'inkuru barindiriye cyane gose. Nyuma y'umwanya muto bwana musanguza twemereye inkuru y'ingira abantu benshi ariko baravuga yuko imwe mu misozi hanamye igisagara ca Uvira yoba yamaze kwambagwa n'izinyeshamba, ariko turavuga ati turagaruka mu kindigano kugira ngo tubahe ido nido. Bwana musanguzi ama media menshi ariko aremeza yuko inyeshamba zoba zamaze kwigarurira ibice byinshi bihanamiye Uvira ndetse zikaba zamaze kubloka amwe mu barabara yinjira muri Uvira yongera asohoka aho basigaye inzira imwe yonyene imbere n'inyuma ishobora kwinjira muri Uvira canke igasohoka kumbure. Ubizi ko vyinshi ushobora kubitubwira mu buryo bwirambuye ndetse unatubwire uko bimeze n'izo nkengera za Uvira nyamba ariko bararasana tubimenye muri make utubwire uko vyifashe. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Bo nuko wagiye ukoresha imvugo mbabarira amatwi. Ego. Abandi bavuga yuko amayira yose yinjira na yasohoka muri Uvira amaze kuba yazibiwe na nijya coalition y'inyeshamba, sivyo? Niko bavuga. Bagaca bavuga ko hasigaye inzira imwe gusa. Ego. So aha rero imbere yuko ninjira mu idonido unkundire kwanza ndakwereke description ya Uvira. Ego. Igisagara ca Uvira. Yeah. Komsa ndaza kuvuga ndakubaza nanje imbere yuko nerekana neza ibyizi ntambara zasutamiye hano ziriko zituma bitangazamakuru bitandukanye bibesha abantu yuko Uvira imaze kwambagwa na zinyanyesha, sivyo? So reka kwanza tumenyesha badukurikirana yuko ari imvugo tugiye guhindura twadukoresha, sivyo? Ubwo nyene twavuga inyeshamba muzuvuga abo tuvuze nitwavuga tubite gute abakunzi b'igihugu cyacu. Okay, abakundi abapatriote basi bazumenya abo dushatse kuvuga, sivyo? Yes. So reka rero ndakwereka bwana journaliste ngene bimeze. So igisagara ca Uvira, sivyo? Ndabona gasagara gato mu bisagara bisanzwe biri muri Kivu, reka mvuge Sud Kivu, sivyo? Nagasagara gatoya mu bisagara bisanzwe biri muri Sud Kivu. Aka gasagara rero umva ngo kitwa Uvira kabereye ibamba izinyeshamba ku rugero rwaho uburyo ibikoresho n'ingabo zimaze kuhatikirira zisumba izaguye mu ntambara zose bamaze gukora hano mu gisagara hano mu gihugu ca Kongo. Dufashe kuva zino ntambara zigitangura haba barondera gufata za Sake, za Minova, Goma, Bukavu, za Masisi, Warikare n'ahandi. Ingabo zaguye muri ubwo buce bwose zisumbwa n'ingabo zimaze kugwa hano barondera Uvira. Niyo mpamvu rero iyo hagize action gatoya gusa kabaye ahantu bashobora kuvuga izina Uvira baca bakigagamisha kugira ngo berekane yuko ya Uvira bayihonyojeyo bayoje mu kirenge nayo shwi. So bwana journaliste mu buseruko bw'igisagara ca Uvira, sivyo? Turahabona igihugu cy'u Burundi, sivyo? Kuva hajya ku nkengera za Tanganyika ukazunguruka ukabandanya gushika Katogota
nshatse wumve yuko hadasigaye inzira imwe gusa yo kwinjira no gusohoka muri Uvira, sivyo? Kuri Tanganyika urashobora kwinjira na bato ugashika muri Uvira, tuje ku mupaka wa Gatumba, sivyo? Urashobora kwinjira ugasohoka muri Uvira, tuje aha kuri Rusizi hari ibivuko byinshi ushobora gucako kugira winjire ushike muri Uvira. Duca tuva za Katogota Kamanyora urinjira ugashika muri Uvira. Iyo aho ndakweretse gusa mu buseruko, ahandi mu buseruko. Tugende mu burengero hariho Ho Plateau na Moye Plateau. Ibi ntibifiswe na FDNB cyane gose hamwe n'abapatriote, siyo bafise Ho Plateau na Moye Plateau, za Rugezi n'ahandi. Tugende mu manuko, hariho territoire ya Fizi. Fizi ntituriko turabona ibirindiro by'abarundi na FDNB. Duce dukoroka rero mu majepfo hariho igisagara ca Baraka ifiswe n'inyeshamba. Wapi none ntiwumva daboro ko iki ari kinyoma ca mbere babeshe? Inzira zo kujari, inzira zose apana zo kujana nyinshi, inzira zose zinjira zigasohoka ziruguruye. Bareke rero kubesha abantu ngo inzira zirugaye, zose ziruguruye, nta nimwe yugaye. So duce tubandanya rero ku kindi kinyoma gihambaye cyane gose, aho bavuze yuko muri Rubumba, nshaka ndavuge mu Kirundi, we nimba wo uhita Rubumba, je ntabyo nzi, je ndahite muri Rubumba. Aho bavuga yuko ejo hasutamiye intambara ndetse hagaca harara higaruriwe n'inyeshamba cyangwa abarobere, sivyo? Bona journaliste, imbere yuko nza kuvuga ivyizi ntambara zabereye hano muri Rubumba, ndashaka ndakwereke yuko iyi ntambara iriko irabera muri Kongo. Abantu bariko bihenda ngo ni intambara y'amacakubiri, ni intambara y'amoko, nibacire birarura. Iyi shaka uyiteka intambara ideologique, ni intambara novuga sibenga no kwita intambara ideologique mu Kirundi, ni intambara abanyarwanda ngo ni ingenga bitekerezo, sivyo? Kuko nshatse kukwereka fact yerekana ko ateye intambara y'amoko. Abantu benshi basanzwe bazi yuko izi ntambara ziriko zirabera muri Kongo ni coalition ya RDF, M23, Twigwaneho, Red Tabara, bariko bagwana gato surinye gato. Iyo coalition yose tugiye kuraba indongozi zabo 100% nabitwa Abatutsi. 100%. Apana nandikombye pusa nibice, no 100%. RDF Tutsi, 100% M23 Tutsi, 100% Twigwaneho Tutsi, 100% Red Tabara Tutsi. Ahubwo novuga de 100% cyane 400%, sivyo? M23 rimwe ataravuze. Reka ni mchezo wa ndani. Ivyo bireke, niba bashaka ko tubijamwe neza nabyo twobijamwe tukavyereka abadukurikirana, sivyo? Duca tuza ngaha rero ku yindi coalition ihanganye niyo, ni FDNB, igisirikare gicanzwe hisunzwe amasezerano y'Arusha. FRDC ni igisirikare naco gicanzwe bien sûr, kirimwo ajya moko yose y'abakongomani. Lewazarendo nabo nyene baracanze, harimwo abafuriro, harimwo abashi, harimwo abavira, baratandukanye, abana bari bahanganye. So igituma nje kuvuga rero yuko atari intambara y'amoko, ahubwo ari intambara ideologique. Mu ntambara zari zimaze iminsi zisutamiye hajya muri territoire ya Uvira, wanashaka no muri territoire ya Mwenga. Twagiye dutangariza abadukurikirana yuko izi nyeshamba zaguye mu mutego waba wazarendo, baca bazikorera kavirigire, barazirasa, bazisunikira
muri fore equatoriale mu mashamba aho bita muri Matundu. Ushaka kwitwa Matundu ukwita hose jo mafu mugabo vyandikwa Matundu. Aya mashamba bakorokeyemwo wanashaka ntibanagwana cyane n'abawazarendo bagwana n'ibikoko. Ibikoko byarabamenasa biri muri ajya mashamba ko deja ni forêt equatoriale hasanzwe harimo ibikoko by'inkazi byarababangamira biruka ngo basohoke abawazarendo bakabamena umutwe. Hari hamaze kugwa izinyeshamba nyinshi. So abatwigwaneho rero bari basanzwe bari muri territoire ya Mwenga. Nsubira inyuma gato abari muri Minembwe bafunzwe icamaso barabatsinda nta intervention nimwe bashobora kuza gutanga muri Mwenga canke muri territoire ya Uvira. Reka ngoshimvuga ko bafunzwe icamaso. Nukuvuga nimba abawazarendo bakeneye kuja kubica baraduga bagakora operation bakigarukira kuko barazi neza yuko nta intervention nimwe bashobora kuronka iduga canke nawe ntibashobora kumanuka gutanga intervention. Baramaze kubugarana kuko deja n'ikiraro barakibomoye kidugayo baduga ku nzira z'igishenzi z'ikirundi. So rero abagwanyi ba M23 si iyi coalition niyo nshatse ko nkubita umusumari abantu bahamenye hano hantu abagwanyi bizinyesha bamaze kubona yuko bene wabo ibikoko bibageramiye hano muri Matundu bakabona ko n'abawazarendo babageramiye izimvukira bakabona kandi yuko nabo atakindi kintu na kimwe bafise cyo gukora kugira ngo bashobore kuba bosova ubuzima bw'ababene wabo. Babayobrije kugera gute kwisumeta. Izi ntambara zigitangura sinzi ko hari aho wigeze wumva iyi coalition yizinyeshamba ya mbere twavuze bigeze bahura n'aba FNL bo kwanza bameme. Hari aho wigeze wumva bahura nabo. Byabaye ngombwa rero yuko barondera nza bampema kugira ngo bamuhe ivyunguka nawe yemere kugira iki kwitanga kugira ngo arabe ko ashobora gukoma abawazarendo bano bene wabo bariko baramererwa nabi muri amashamba ya Matundu bashobore gusokokamo bavemwo. So nza bampema baramurondeye bamurondeza ivyunguka. Aha tuze tuba direct kandi ari mu kazi. Nza bampema ntabwo yemeye kuja muri coalition yabo. Yagiyeyo nk'umu mercenaire. Bamuhaye ivyunguka, bamuhaye amafaranga baramurisha. Aca babwira ati rero jewe ndabasova condition. Mumpe abasirikare banyu bajane nabi wanje. Jewe ndabapangira akarere. Hejuru yo kumpa ivyunguka. Nzabampema bamukubita ivyunguka. Aca bapangira akarere kingene ashobora gukoma mu nkokora abawazarendo kugira ngo haboneke icanzo iyi coalition basugumiye muri amashamba ya Mutundu ishobore gusokokamo bavemwo. Nzabampema amaze kubapangira akarere kingene bigenda niho zino nyeshamba iyi coalition zinyeshamba bari muri territoire ya Mwenga aho bita muri Muramvya. Yababwira ko rero bagomba guca baduga baze kwihuza n'izi nyeshamba zari ziri muri Matundu. Kino kibira ca Matundu baze guhurira hano muri Rubumba. Sivyo? Nukuvuga basohokana muri Matundu akanzo Nzabampema yabaciriye. Kwari uko yabacira akanzo baza guserukira hano muri Matundu. Nako muri Rubumba. Kugira ngo rero izi nyeshamba zivuye muri Matundu nizivuye muri territoire ya Mwenga baze guhurira hano muri Matundu muri Rubumba. Ha turahuriza bwana journalist. So Nzabampema arabakorera umuti biracamo. Yarabakoreye umuti biracamo. Sivyo? Arakoma mu nkokora abawazarendo. So tukiri ngaha gato Nzabampema nta byishindi mumuvugeko. Yarabaye umugwanyi muri Paripehutu FNL. Aho FNL nawe injire muri leta
uyu Colonel Aloys Nzabamema nawe yarinjiye mu gisirikare ca leta mu nyuma asubira gusohoka avuye mu gisirikare ca leta aja kurema FNL n'ubu bakiri mu mashamba ya Kongo sibyo nta bishindi mumuvugiyeko ico nzi nuko uyu Aloys Nzabamema yari umugwanyi kabisa n'umugwanyi arazi gupanga akarere n'ingabo ikinda kimuziko kabisa kiri mu kirobere ca Paripehutu FNL so rero kuba yarakoreye umuti izi nyeshamba za zijya coalition zigashobora kuva muri aya mashamba ya Matundu zikaza kwiregurupa aha muri mu Rubumba kugira zihure n'izivuye muri territoire ya Mwenga aho bita Imuramvya iki ni kintu cyakozwe na Nzabamema kitakozwe n'ijya coalition so aha ndashobora gutera umusumari mu kuvuga yuko Aloys Nzabamema sinzi ko yari general mperuka ari Colonel Aloys Nzabamema ni 100% Hutu n'umuhari wiwe witwa Paripehutu FNL wagiye gusova coalition nshobora no kuvuga ko ari 200% Tutsi akatukumvikaneko sivyo so izi nyeshamba rero zimaze kubona bene wabo bavuye mu mashamba ya Matundu zatanguye kuririmba yuko Uvira yamaze kugira gute kuba encercle ariko kandi izi zaje ziva muri territoire ya Mwenga zije guhurira n'izavuye mu mashamba ya Matundu hano muri Rubumba ntizagira ibibakwe byo gushika muri Rubumba nibaza ko wabonye ama video y'abagwanyi bijya coalition baboshwe indege cyane gose uze no kuyapartager ama groupe yacu bayabone bajya abagwanyi baboshwe indege nabari baje bava muri territoire ya Mwenga kwese izima aho bita Muramvya bari baje kwihuza n'abatorotse muri amashamba ya Matundu aha muri Rubumba baca bagwa muri ambuscade ya coalition ya FRDC barabameshe barabamereye nabi barisha batari bake bajya wabonye baboshwe nabafashwe mpiri kandi ku gitigiri nyamwinshi so niyo mpamvu rero uyu Sematama aho yinyegeje hajya hejuru mu Minembwe yaciye akorokera ku mbuga abifashijwemwo na Basebuja hajya hakujya Kanyaru erekana yuko Uvira yaragize bivuga ko bien sûr andika werekane ko Uvira iri en danger twamaze kuyancercler kugira ngo areme ubwoba mu bene gihugu wibuke yuko hariho plan bafise baramaze gupanga abantu babo buriya uzubirabe nta nkozi y'ikibi nimwe ibura abantu bayifana nta nimwe nta muntu abura umufana muri make uzugende no kuraba hajya umuntu yari mumesha bagiye kumuhamba majority bamuvuga ko ibyiza gusa bose yari umuntu mwiza intungane kandi akiri muzima bose bavumagura so rero iyi ko warisoheze inyeshamba uyibuke ko bafise abantu bapanze hajya muri territoire ya Uvira yuko niba hasugereza bajya abantu bazoca bahunga bamanuke mu gisagara cha Uvira bave mu misozi komsa kujya bazomanukanemwo n'abagwanyi bo muri ijya coalition nico rero baciye bashaka gukora ku munsi w'ejo dimanche le 24 bibaza yuko iyi Rubumba bamaze kuyigarurira 100% nayo shwi nagomba nkumenyesha ko n'uyu munsi imigwano yiriwe irasekera hajya muri Rubumba ku buryo mbere nibaza kuraba nabi ijya ku wasozi nyeshamba bashobora kwisanga babarashe bakabasubiza muri ya mashamba baje bavamwo ya Matundu cyane gusa bana musisanguzi ugerageje kuraba ibirometero batubwira biri aho bari mu gisagara cya Uvira ni hafi cyane kumbura ashobora kutubwira ibiharuro nyakuri ko uvuga yuko babeshe muri make wanje kutubwira za Kabanyura za katubwira ibirometero bihari
mbega bivanye n'ahaba bagwanyi bari iyi coalition y'izinyeshamba kugera mu gisagara ca Uvira hoba hari umwanya ungana gute bwana journaliste hariho nawe mvuga utangwe kuzurakoresha ntuvuga iyo guhengama ngo uravye nga ahantu bari ngo ni hafi ya Uvira ni hafi hehe niko bavuga bwana journaliste c'est très simple biroroshe cyane gose sivyo ubu reka dushaka twihende basi yuko zino nyeshamba zoba zifise centre ya Mwenga ya territoire twihende même si atayo bafise kuva muri Uvira werekeza kuri centre ya territoire Mwenga ni ibirometero 295 ibirometero 295 aha rero tumenyesha abadukurikirana yuko kuva iyo bari kugira ngo ushobore kuba weshika muri Uvira nta modoka zihari bagenda nazo bagenda apie bagenda n'amaguru nta n'indege bafise none ibi birometero 295 apie ubigenda imisi ngahe imisi myinshi cyane ni nko kuva ngaha gushika he twese sima abantu turi mu Burundi gushika Gitega ni birometero 100 gusa 100 gushika mu Kirundo ni bingahe asa 20 so urumva yuko bari kure cyane ubyumve iyo rero ndiko ndabona abantu bandungikira ubulink ngo Uvira ngo bari aka 80 km kwanza cyo kintu manda gisubiremo ndakivuge aka 80 km ngo ni hafi Katogota Uvira ni ibirometero bingahe 70 ibirometero 70 bari kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kwezi k'umunani bariko bagenda ibirometero 70 ntibarashika kuva ahantu wumve kuva mu kwa kabiri bagenda 70 km kuva mu kwa kabiri gushika mu kwezi k'umunani ubuturiro 25 tumadoze kwezi k'umunani bagenda ibirometero 70 ntibarashika none ibirometero 80 bazoshika ryari yego data twemere ko bari ku ibirometero 80 bazoshika ryari 2026 so rero ndashaka mu by'ukuri tumenye amakuru tuza turaha agaciro tumenye amakuru aho turiko turayakura sivyo sematama ariko aranyegera hajya mu mashamba ya Minembwe sivyo ahari na ubwoba ni bwinshi ntashobora kwicara mu nzu atinya ko drone iza ikamumesa sivyo ubaba mu myobo kugira ngo agume yironkera imfashanyo zivuye hakurya ya Kigali aguma ku ma social media yandika ubu twazungurutse igisagara ca Uvira ca wapi bantu uve kwanza mu Minembwe va mu Minembwe rako woshika basi Bukavu biciye he nibikunda so rero nibareke guhenda bene gihugu nibareke kurema ubwoba mu bene gihugu aba wazarendo aba patriote b'igihugu ca Kongo bari maso bari yeux so ku munsi wejo twarerekanye ingene bagaragaje agashavu aba wazarendo aho bavuga yuko le 20 z'ukwezi kw'icenda leta ya Kongo iba itaragira ikintu ukora mu kubaha uburenganzira bwo kwataka ibirindiro by'izinyeshamba ngo bonye n'ubwabo bazokwitangira inzira no kuvuga bazoshikana M23 muri Uvira so ibi ntugire ngo nishavu ryuko M23 yabaremereye wapi si M23 ninyesha si shavu ryuko zino nyeshamba zabaremereye ni shavu ryuko zino nyeshamba zitabashoboye mugabo bimwe uburenganzira bwo kuzivanako uraza umuntu agukubita ikofi ukaguma wifashe neza atari bugushobore Yesu yatubwiye ngawukubise nganga umubundi musara agukubita ikofi ntagushoboye mugabo kubera amakondisiyo urimwo udashobora kumwivuna ugatekereza cyane gose birababaje cyane gose ibi rero nivyo biriko bituma abawazarendo badundumigwa nivyo biriko bituma abawazarendo batumunwa bakeneye yuko bikurako agasuzuguro cyane gose ubona musisangozi harandi makuru dufise yuko muri Kiribaho ndetse bariko barabimigwana ikomeye cyane ndetse batangujwe n'aba basirikare babanza bampema kumbure urafise byinshi ushobora kubitubwirako so bwana journaliste abasirikare banza bampema Aloise sivyo FNL turafise amakuru meje no gushikiriza
yuko ku munsi w'ejo bari bagiye gutabara coalition y'inyeshamba mu mashamba ya Matundu sivyo ndashaka tuze dushira mu bwenge mu nkuru twahawe sivyo abasirikare ba Ruzinze abameme bari bagiye gutabara inyeshamba mu mashamba ya Matundu ni hejuru muri Plateau muri territoire ya Uvira izi nkuru rero zisekeye zitangiye kuvuga ngo yuko ngo no muri Kiriba Ondesi naho nyene ngo zatanguje imigwano none Aloyizi Nzabameme yo bafise abasirikare bangana gute kugira ngo ashobore koopera hejuru muri Plateau no ngaha muri Plaine deuxième mema est-ce que Aloyizi yaramaze kwiyunga n'izinyeshamba kati aho turabibona arabideclare tureke nivyo ndashaka ndakwereke localité yiyi Kiriba Ondesi jewe ndahazi narahaciye ndamaze kwaca mentfwa mvuye Ruvunge nja Uvira ndamaze kwaca mentfwa nige twahungira muri Kongo aha bari haturasiye inyeshamba tuko turahunguka sivyo so iyi Kiriba Ondesi hasanzwe dabura hariho ihinguriro ry'isukari sivyo hari ibikaju byinshi kabisa shatse yumve ko ndahazi n'abadukurikira bumve ko ndahazi ariko wumve ngo kuva muri Sange tuje hirya Ruvunge za Sange kumanuka gushika muri Uvira inyeshamba zonye n'ubwazo zivugiye ko hari ama defense arengijana ya FDNB aya n'amakuru y'ubutasi yaziyanyeshamba zo hakujya Kanyara avuga ko hari ama defense arengijana ya FDNB ari navyo vyatumye iyi nzira ya Plaine bayiheba bakaja kugerageza kuraba yuko bashobora kuronka inzira muri territoire ya Walungu byaranse territoire ya Mwenga niho bakigerageza mugabo nabo naho byaranse babona yuko inzira idakunda none aba bagwanyi ba Aloyizi Nzabameme bo bakurukeye ngaha muri Kiriba Ondesi baciye biveju tubita ibivejuru rero mugani wawe bakorokeye biciye bavuye hoho ko bavuze ngo bariko batanguje intambara kuri inde nabandi kuri FARDC kuri Wazalendo kuri FDNB so nibaza yuko izi nkuru z'ibinyoma dukwiye kabisa kugira iki kuzitera ivyatsi kuko ndakwereka n'ikindi kintu urabona aha muri Kiriba Ondesi ubandanije Kiriba Ondesi gatoshikira ku mupaka wa Gatumba ni hafi sivyo kwera ko Gatumba bifise imipaka ibiri hari umupaka winjira Kiriba Ondesi n'umupaka winjira Uvira ni hafi ujabutse Rusizi ushikira mu Rukoko turazi neza yuko amashamba kimeza Rukoko arimwo FDNB na PNB cyane ku bwinshi nimbo uja mu Rugombo uhura ubona aba FDNB kwibarabara babari benshi baguma bacunga umutekano hajya n'aba PNB none bo baciye kugira ngo bashike hajya hano ibi rero izi ni za nkuru z'ibinyuma bwana journaliste ni za nkuru abantu barema kugira ngo baronke views kugira kandi bashobore kurema ubwoba mu bene gihugu bari cyane mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura Cibitoki Bubanza n'abasanzwe bari muri Uvira kugira bumve yuko kabaye nayo shwi Uvira usivye ya masasu yaraswa n'aba Wazalendo kare iratekanye magingo aya situation iri normal aba Wazalendo bababwiye ibyo ariko biraba yuko byari bizwi ubu Uvira iratekanye cyane gusa bana musanguzi twayanze vyisha amazi yazinduye yageze kuri kandi n'amasari kariruka cyane nyamba ataki nishobora kongera kumbona turangiriza ndakigano cyacu bora journaliste iyi nkuru nshobora kwivuga ko byinshi cyane gose byinshi kuko iyi nkuru azanye ibinyoma byinshi ubu media bwayo bwarazimye bwadugije umugara mugabo reka tugarukirize ngaho kumbe ni byaba ngombwa jewe nejo nzoyigaruka kwinkuru
hariho amaverite ntashoboye gutanga kuko iyo ndiko ndatanga inkuru jewe mbanzi niko yamatohoza mbashaka kumvisha abantu bayitahure so reka turangirize ngaha ngige ko nike bana badukurikiranye bara ko n'amasaha ageze kure nizera ko kumbure tuzoshobora gusubira guhura mu biganiro byo ku munsi w'ejo cyane gusa nawe ishimire cyane abantu twabanye mwa kino kiganiro yuko byinshi bavyumvise umusango zageje kubabwira ukuri uko bimeze hari benshi bari babidusavye nibaza umuco bashoboye kuronka wahagiye hatandukanye reka ndabike banure kumbure tuzohurira namwe mu bindi biganiro byo ku munsi w'ejo bye bye